Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ahazwa Mukama. Umunsi umwe Yezu yariko arasenga. Ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubaza ati: Mukama, twigishe gusenga nk'uko Yohani Batista yavyigishije abigishwa biwe. Yezu arababarira ati: Nimwasenga muravuge muti: Dawe, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibuze. Umunsi wose uduha ivyo kurya vyawo. Uturekuriye ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekuriye abadufitiye umwenda bose. Kandi ntuturekure ngo dutsindwe n'inyosha mbi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Akenshi iyo turiko turavuga ibijanye no gusenga, wamusanga umenga abantu dushaka igisabisho kimwe tubwira Imana, Imana igaca ivuga iti ndakondotse, ivyo unsavye ndabiguhaye. Ugaca wamusanga rero twama turiko tunarondeza ibisabisho bikomeye, amanevene akomeye kwa Rita, amanevene yo kwande, nk'ukazimisa yabagira bati haro n'abandi bafise igisabisho gikomeye gusengeye by'isesuko urorera. Ariko twame tumenya yuko ugusenga si n'ubuhinga buhanitse, ariko burya ugusenga ubwa mbere n'umutima wo gusenga ubwa mbere. Si urutonde, si uruboho, si igisabisho citwa uku canke uku. Nivyo hariho ibisabisho bikomeye gusumba ibindi, kandi ngira ngo murazi ica mbere ico arico ni kinyene rimwo c'inkuka y'imisa. Kuko arico kiduha guhura buhure na Yezu Kristu, agasubira akatwinjiza muri ya nkuka yatanga ku musaraba kuwa gatanu mweranda, akabandanya dukiza. Kuko murabona we nivyo urukiza ruranguye nk'Imana, arurangura rimwe rizima, mugabo twe turabantu bakigendera mu gihe. Nico gituma mubona nawe nyene imbere yuko abirangura rimwe rizima hari ikintu yibanze kudusigira. Kuwa kane mweranda agacagira ati reka ndabibasigire mukungene muzoza murabihimbaza uko mubihimbaza, ariko mwinjira aho hantu mukagabana urukiza rujanye n'igihe mugezemwo n'umwanya mugezemwo. Imana rero irazi yuko nogira ni n'uburyo Yezu yashatse kwadapta urukiza rw'Imana ku bushobozi bw'abantu. Umuntu c'est un être temporel, kandi un être situé dans le temps et dans l'espace, kugira ngo umuntu ko ari umuntu wo mu gihe n'ahantu ari, agume atwikiriwe aherekezwa n'ubwo bukiriro we atanga rimwe rizima, kuko ico akoze agikora nk'Imana, akora uko angana, akora uko asa. Nugira ni rero igisabisho Yezu atwigishije uyu munsi ni nk'umutima, ni nukungene twogira igihagararo ciza gituma igisabisho cacu kiba ciza. Kuko hajya Imana iyo tuje gusenga ntirindira ubwa mbere urutonde ati nkinge ndabi vyaje kumbwira. Ibanza kuraba wewe ingene uje, ko uje ubwa mbere. Umviriza rero ibi bintu bikurikira nivyo iki gisabisho ca Dawe wa twese Luka adushikiriza. Ni gisabisho kivunaguye gose, ni gisabisho nogira ntiyafashe mu ncamake, kuko turazi tugiye mu bandi banditsi baratwereka yuko hari ibice bimwe bimwe Luka adashoka agarukako. Mugabo ibintu nyamukuru igisabisho ca Dawe wa twese kitwigisha ni igihagararo nogira nti Yezu ashaka kuduha ciza, gituma bisabisho bindi ucuvuga bicaye bavyiza, kukungena ubwa mbere attitude, igihagararo uzanye imbere y'Imana mu mutima wawe, muri wewe, nivyo bihambaye ubwa mbere. Si uruboho nje kubwira Imana ni nagusenze umenye uze kumpa. La balle dans ton camp.
hari abantu usanga dusenga gutyo, cyangwa ugasanga umenga tugomba gusenga nk'abantu ari mpanguhe muri marchandage n'Imana. Ariko Yezu ikintu cya mbere atweretse yuko gituma igisabisho cyacu kigira agaciro, kikaba igisabisho gihambaye imbere y'Imana, ni ukumva aka kajambo ka mbere. Tereza mwana Yezu niwe avuga ati konyene karakwiye nk'igisabisho, kumva ko Imana ari dawe wa twese, dawe wa twese, kumva kuje imbere y'umuntu agukunda, agufise ku mutima nk'umwana wiwe, la confiance. Ico kintu Tereza mwana Yezu batubwira ko asanzwe ari n'umuhinga mu gisabisho, aragishira imbere cyane, ukwizigira Imana, ukwizigira indavyi nk'Imana atana rimwe dukura ko urukundo rwayo. Mwibuke ko ari naco gisabisho tuvugira ku muntu ubwa nyuma ari kizigara imbere ya altari y'Imana, ngo urukundo rwawe Mukama ntigwigeze rumuvirira. Ni twebwe dusamara tukayerereza ubwenge n'umutima wacu n'ubuzima bwacu kure y'Imana, ariko Imana ntihinduka, yama yuzuye urukundo, yama ifise ubuvyeyi kuri uwo wese yaremye. Nk'uko tuvyumvise, ifise ubwo buvyeyi kuri Yonasi, ikagerageza kumuhindura muri pedagogi yayo, ikamwihanganira, ikaziramuha ibimenyetso bimuhindura, kuko yari yuzuye urwanko ku Banyaniniva. Imana ikamwereka iti ndabajya Abanyaniniva naho ubanka, naho mufise ibintu mupfa byo muri kahise na kubu, jewe n'abana banje, n'abana banje. Hari abantu baba bagomba yuko umenga botiza Imana inzigo n'urwanko rwabo. Ijwe nariko ndabivuga, sinzi umuntu yagize ati nakazi kawe bazokuyora, naco bazogira, ntimugire ubwoba. Hari abarundi mufitiye urwanko Abanyarwanda, murazi ibintu kahoze dupfa nabo nyene, ukabona umengo gusenga kwacu tugomba kukamenga Imana ntiyokunda. Nkuko hari Abanyarwanda ndabazi nabo nyene bafitiye inzigo n'urwanko Abarundi. Niko byari bimeze Niniva n'Isirayeli, ibihugu biri kure na kure, byama biriko biragwana. Imana ikaziragira iti imenyereze kurengera urwanko rwawe, ikagirisha exercice spirituel Yonasi yo kugira ngo Yonasi yuguruke umutima, yuguruke umutima. Reka tuze turabivuga kugira ngo duhamagare igihe cyaho ibi bintu vyohera. Nimumva ko bibishe kubona abantu Imana yagize nk'abavukanyi ku mpande zose, ugasanga hariho abantu bakibanganije ibintu kuko badashaka kumva Imana ko ari dawe wa twese. Sivyo gusa, raba ibi byose biri hagati yacu, usanga ibintu tuba dufise muri kahise dupfa hagati y'abantu n'abandi, amoko n'ayandi, imigambwe n'iyindi, intara n'izindi, ugasanga ntibyigera bihera kuko tutavuga dawe wa twese mukuri. Ushaka araza yore, ijambo nirihinduka, niri nyene kandi kira noneho ni jambo ryiza kuri twese, simbona ico borihorera umuntu. Ko ndakubwira ko Imana ari so wawe, nuba ndakubwiye nabi. Ikindi naco gikomeye mu gisabisho ni iki kindi, niki Yezu avuze ngo ubwami bwawe nibuze, izina ryawe rininahazwe. Ko amatuzi imbere y'Imana nk'abantu ubwa mbere badashotse bashingira ku vyabo, bakabanza bagashira Imana imbere. Hari igihe tuza gusenga Imana ugasanga siyo dushize imbere, twashize imbere twebwe nyene, twishize imbere n'ivyacu vyose. Ariko Imana igahimbagwa n'umuntu arengera akagira ati iya hewe bimugarukana kuri jewe, ababaye birumvikana ko vyo mugarukana kuri jewe.
ko twese iyo tubabaye, iyo turemerewe, tuca twibuka Imana. Hariho umuntu yahora yumva bayaga Imana ko ari nziza, kwikundana, igira imbabazi. Ntavyemera ati mumaze guhurira hengwi ipfumi gucorera n'akadimire, mumaze ko ari byo duharaye uyu munsi, mumaze guhurira hengwi ipfume igutwara kwa Gerard gusororerekamo. Ariko ngo umunsi umwe anyerera hano ku runogo rurerure, mugabagira amahirwe asanga hari harameze ko umuzi w'igiti, aca afata wa muzi w'igiti, aguma yenena yumva ko inguvu ziheze mu maboko, agira tibukira hariya, nta muntu n'umwe ari hafi. Mugabo akenge karakubira, barigeze kumbwira ko Imana ari nziza, Imana itabara. Ti wa Mana bigeze kumbwira kuri mwiza utabara, ngo inkure ngahace ndakwemera. Imana utankiraza iraza, hama niho yamubwira iti none vy'ukuri wemeye ko ndi Imana nshobora vyose, atahubwo nyarukiriza uri kurantevya, nyarukiriza ngire ngo yari mu kinogo. Imana ikiramugeza kugira ngo ibone yuko vy'ukuri yemera. Harana Imana iducisha kugira ngo irabe yuko ivyo tuyibwira atari parara, mugabo atari uko itabibibona, mugabo kugira ngo twebwe nyene tumenye neza ibiri mu mutima wacu, duprene conscience kuko Imana irabona vyose. Hari igihe ibigira kugira ngo wowe nyene wimenye, wipimura aho gahugeza. Imana iramugira iti ko wemera ko nshobora vyose, ntabara kandi atakinanira, rekura uyo muzi w'igiti ndagusame, ndagushire ku nkombe. Mukama aka niko sigaye mfashe konyene, kuko yumva ijwi ntabona umuntu, niko nsigaranye ndakarekure. Sije no hahera n'uyo muntu n'uwaracenena nimba atahavuye atibukira. Mugabo yashaka koresha n'ibihayore kugira ati none n'ubundi n'ugupfa no gupfa, reka mpime ndabe ko nza guhereza hari agapfuma yigeze. Hari igihe Imana igira iti pfuma ngeza basi turaba. Kuko Imana n'umuvyeyi ifise urukundo ruturengeye na kure. Ariko kandi nuko aha muri uku gusenga Yezu atweretse, ngerageje kubinyarutsa kuko nakanya dufise ari gato, ugomba kukizirikana zogifatira umwanya. Nuko kungene tubona Yezu ahejeje kuduha igihagararo cyo kumenya kuza twugurukiye Imana, tutazirikiye gusa kuvyo dushaka ubwa mbere, tukayita Imana ikaja imbere, kumvikana muri préséance y'igisabisho cyacu ko ari iri imbere. Bwa kabiri hari ibintu Yezu yavuze muri iki gisabisho, agaca agira ati umunsi wose uduha ivyo kurya vyawe, uturekurira ibicumuro vyacu nkuko natwe turekurira abadufitiye umwenda bose, kandi ntutureke ngo dutsindwe n'inyosha mbi. Ikindi gihagararo ciza Imana itubonamwo, Imana ikabona yuko, mwumvise iki gisabisho kiri muri bwinshi, sinzi ko atabantu bagihindukiza bakagira ati umpe jewe nyene n'uyu munsi ivyo kurya binkwiye. Yavuze muri bwinshi, kuba ufise umutima wugurutse wagutse, umenya yuko abandi bamerewe nabo, duha ivyo kurya bidukwiye umunsi. Kuba ufise umutima w'umuntu ego agira umubabaro n'ikibabwe vy'ukubona umuntu amerewe nabi hafi yiwe, nagize ati umpe jewe ivyo kurya binkwiye uyu munsi, uduha ivyo kurya bidukwiye umunsi. Kuza imbere y'Imana tutibona twebwe twenyene, ariko twumva ubuzima ingene bumerewe hafi yacu. Hari abantu benshi bisabisho vyacu bibura agaciro kuko ari bisabisho egoist, ibisabisho vy'ukwigunga gusa. Ariko kandi hari ikintu Yezu anyujijemwo gikomeye cyane, kagira ati turekurira ibicumuro vyacu nkuko tubirekurira abandi. Agombye kutwereka ingene azi neza ko naho tuzi imbere y'Imana tutaraba marayika, kandi abantu nta numwe asenga nk'umumarayika. Nico gituma ingabirano yo gusenga twama turiko turayisaba umukama,
kuko hari igihe turemegwa, hari igihe tuba turi mu nyosha mbi, mu mageragezwa menshi, mu buruhe, mu kudundumigwa, mu gushishwa, ukumva igisabisho ntigihaguruka, ntikiva muri wewe neza ngo kiduge. Umukama arazi yuko ikibi mu buzima bw'umuntu ari igicumuro, ari ikintu gikomeye. Hari abantu baba bagomba kwerekana umenga igihe twigisha ku gicumuro umenga turiko turaculpabiliza abantu. Oya, turiko tubaranda realiste. Umuntu adashaka kubona ingene ikibi gikora mu buzima bwiwe no mu buzima bw'abandi aba ariko arihuma amaso. Ejo niho numvise yuko ubuhakanyi hari ahantu hamwe bugeze muri biriya bihugu vya Buraya. Tanguye kwigisha ku gicumuro ushobora kubona polisi zo kugufata igira iki, nibagufate bagupfunge uriko wigisha ibintu bitera ubwoba abantu, bitera umutima mu babana. Oya, sivyo. Kuko mbere umuntu azirikana icaha ciwe, igicumuro ciwe, ntakizirikanira muri we. Co kurya umutima n'ivyo kikakuburabuza, kikagutesha umutwe, kikagutuma wihebura, ahubwo kirabira mu wagucunguye. Yamafisi imbabazi n'ikigongwe bidusiga ubwenge, kugira ngo uhakure ingoga nshasha zo kumva yuko wokwizigira, kandi ko aguhaye ikiganza ciwe ukundi gushasha, kugira ngo ushobore gusa mu buzima bwawe, uheze ubutumbereze aho bushobora vy'ukuri gushika heza muri bwa buhigwe umukama dushakira. Dusabire ingabano y'igisabisho, cane cane ingabirano yo kugira igihagararo gituma ibindi bisabisho vyacu vyose bigira agaciro, bikaryohera Imana, Imana ikumva yuko yisanze iwacu, kandi natwe tugataha turuhutse, kuko igisabisho cacu kiba cadushikanye ibukama koko. Amen.